Iteka n'umunezero ntangere vya gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu n'umwanya w'amakuru agezweho turi kuwa Mungu kwigenekezo rya kabiri kwezi kwa gatatu 2025. Turabahaye kaze aho mudugukiye muherereye mwese abari ku migabane ya kure Oceania, Antarctica, Uburaya, Aziya hamwe na Amerika. Mwese turabahaye kaze bari ku mugabane wa Afrika, bari mu bice bitandukanye bihana imbibe n'u Burundi n'abarundi bari imbere mu gihugu, yaba bari mu ntara no mu bisagara. Mwese turabaramukije kandi turabahaye kaze. Umwanya w'amakuru rero twabatunganirije agiye kugaruka muri politiki hamwe n'ubutungane, ariko tukaza kuja imbere muri CNDD FDD. Ikosa rya mbere ngo General Bunyoni yakoze no kugomba kuvugira ngabo twahanye mu mugambwe. Ivyo vyashikirijwe n'umunyababanga mukuru wa CNDD FDD Reverien Ndikuriyo mu kiganiro n'abamenyesha makuru yagize mu kwezi kwa mbere ku itariki ya 3 mu ntara ya Makamba. Hari ku kibazo c'umumenyesha makuru kubijanye n'ubutunzi bw'igihugu butifashe neza, aho ngo hari ivyegeranyo bivuga ko ifungwa ry'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere General Bunyoni yo bari bifisemwo uruhara. Niko kubaza ati amwe vyogaragara ko atezuriwe hogira ivyo vyungura mu butunzi bw'igihugu canke akemera guca bugufi, mbega CNDD FDD yosaba ko atezurirwa agahabwa ikigongwe. Muko cishura Reverien Ndikuriyo yagize ati Bunyoni yari afise ikicohungabanya ubutunzi, none uvuze ko ari we bizunguruka ko apfuye naho umuhero wocushika. Naho hariyo abatinya kuvuga iryo jambo gupfa kumutezurira sivyo vyogira ico bifasha ubutunzi bw'igihugu, kuko amaboko abiri ya Bunyoni ntiyoruta y'abarundi arenga 10 miliyoni 12. Ndikuriyo akaba yarabandanije agira ati reka ndabibabwire n'abandi bavyumvireho, aja gufungo twari tubizi, urya n'umusoda ariko ku ruhande haba hari n'abagumya banga. Ikosa rya mbere yakoze no kugomba kuvugira abo twahanye mu mugambwe, abantu bo muhira iwiwe twarabahanye kubera batakurikije intumbero y'umugambwe, aca agomba kubavugira mbere baca barunguruza n'urubanza barushikana mu buserukizi bukuru. Reverien Ndikuriyo rero akaba yarabandanije amenyesha ko yaganiriye Bunyoni akamenyesha ko abo bari bahanywe bawe igihano c'umwaka umwe, ariko ngo vyizwe neza bari guca babacira imyaka 5. Yaciye afata babantu rero twahanye ngabajana kwanye n'icubahiro mukuru w'igihugu ngo abagire abakuru. Ndaciye mbwira abagumya banga bo mu gisagara nti iyo tuja amavuta n'amazi kimwe kizoja musi ikindi hejuru. Ivyo ni vyatangajwe na Reverien Ndikuriyo, ariko mu rubanza rwa Bunyoni ubwiwe yoba yarasavye ko bagenda gusaka abandi bajenerali bakomeye cane ngo niba bamwagiriza ibibazo vyo gutunga amahera menshi ngo ntibatoza yandi mazu y'abategetsi yakoswe na leta, ariko kandi ngo bahamagare na Reverien Ndikuriyo hamwe na Emery Landry Nyandwi bumve ko Bunyoni atabatumye muri CCM. Aha niho ruzingiye n'amakuru yacu, nivyo tugiye kugaruka ko mwumviriza ingene Bunyoni muri dosiye imufungishije yoba yarashizemwo Reverien Ndikuriyo ndetse n'ivyo yamutangaje ko. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Bunyoni mu rubanza yagize ati nimba gutunga amafaranga muhira ari icaha, agenda musaka abandi bajenerali murabe ko bose batayafise muhira. Ni iminsi 2 rero y'urubanza rwa Bunyoni na bagenzi be havugiyemo ibintu vyinshi bikomeye, n'abarwitavye bavuga ko vyari biryoshe kumviriza imburano za Bunyoni. By'amashiramwe yigenga rero yaramaze imyaka avuga, leta ikabihakana. Bunyoni yarabivuze icese mu rubanza, benshi bavuga ko bahomvye kubona urubanza rwashashe iminsi 2 gusa, bagira bati wari guha Bunyoni urubanza nyarubanza akabazwa bikuye n'abacamanza bakeneye ukuri. Urubanza rwomaze nk'ukwezi rushashe, igihugu cohamenyiye n'ibinyegezwa vyinshi by'ubutegetsi bwa CNDD FDD, ngo none nta bacamanza dufise mu Burundi. Bunyoni gucaka ijanye no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu yoba yaragirijwe ko yabitse muhira amafaranga menshi y'agaciro. Bunyoni ntiyakanye ko yari afise amahera menshi muhira, yaribukije ko amafaranga yiwe yari mu mabanki, yaributsa pareke ko yafashe amakonte yiwe yose kandi ko hariho n'amafaranga bazi. Kukijanye nuko rero hari amafaranga yabika muhira, Bunyoni yibukije ikivugo ca President Ndayishimiye ngo munwa wose uronka ico ufungura, umufuko wose uronka amafaranga. Acara baza ati mushaka imifuko yose ironka amafaranga keretse uwa generali. Aha niwe yaca yibutsa ko atategeko na rimwe mu Burundi ribuza kugira amafaranga muhira.
Alengiyeme Bunyoni yasabye ko bohamagara Reverien Ndikuriyo na Emery Landry Nyandwi ngo bumve ko atabatumye muri CCM gucaco kugerageza gutembagaza ubutegetsi. General Alengiyeme Bunyoni yaragirijwe ko yarondeye abategetsi ba Tanzania ngo bamufashe. Hano Bunyoni yarerekanye ko igihe cyose bafise ibibazo abategetsi b'u Burundi bitura Tanzania na cane kubera imigenderanire hagati y'umugambwe CNDD-FDD utwara mu Burundi na CCM utwara muri Tanzania. Hano Bunyoni yarerekanye ko ivyo ariko arakora bisanzwe, mbere yabicishije kuri komiseri wa CNDD-FDD Emery Landry Nyandwi n'umunyabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo. Hano rero akaba yarasavye ko bahamagarwa ariko nta gaciro vyahawe. Akaba yaragize ati nimba nagira ntembagaze ubutegetsi kubera iki Silas Ntigurirwa na Emmanuel Ndayiziga bamburiye ko ngire nicwe. Ni kubijanye n'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi. General Bunyoni rero akaba yaramenyesheje ko afise abagenerali benshi bacuditse. Akaba yaragize ati iyo nshaka gutembagaza ubutegetsi nari kubikorana nabo bagenerali, sinari kurondera umuntu nka Colonel Destino bapfumukeko atagira n'ingabo nimwe agaba canke abashoferi n'umukuru w'umutumba. Bunyoni yarasavye ko bamubwira amatariki n'ibibanza inama zo gutembagaza ubutegetsi zabereyemwo. Parike yarabuze inyishu. Parike rero yavuze ko Bunyoni yatanze amadolari 16,000 yaha Colonel Destire uw'amahoro ngo yagabure n'abandi batatu barimo Colonel Destino bapfumukeko. Bunyoni akaba yarasavye ko bamubwira abandi bahawe ayo mahera, anasaba ko barengutswa. Nano parike rero yarabuze inyishu. Ivyemezo vyonyene parike yari ifise ni ubutumwa bwo mu matelefone. Ubwo butumwa rero bwarasohowe ku mpapuro sentare irabwerekana. Hano Bunyoni na bagenzi barasubiriye kwibutsa ubuhinga iperereza rikoresha mu kwambika ibara abantu ryonyene rikiyandikira ubutumwa muri telefone y'umuntu rikongera rikiyishura. Bano bagabo rero baravuze ko nabo bavyize. General Bunyoni rero yarashimitse cane ku kuba yaburiwe na General Emmanuel Ndayiziga ko agira afatwe kandi aca yitwa. Yaravuze ko ko na General Silas Ntigurirwa yamuhaye ubwo butumwa, niko kubaza ati burya hari umuntu yokuburira ikindi kintu nk'ico avuye mu nama mu gihe ataco muhuriyeko. Cyagenze gute ngo baburira umuntu bazi ko yagira batembagaze ku butegetsi? Nimba uwo mugambi wari uriho bazoba bari bawushigikiye. Hano General Bunyoni akaba yarasavye rwose ko bano bagabo babiri nabo barengutswa, ariko sentare ntaco yigeze ibikoraho. Nayo bishitse ku caco kwihinyungu haterekuriwe akoresheje amabanga akomeye yari afise. General Bunyoni akaba yaragirijwe kuba yarakose inzu yiwe y'isororezo ayigira ibiro vy'ubushikiranganje bw'umutekano yararongoye. Hano General Bunyoni rero akaba yaravuze ko ariko arenganwa kubera atari we yakose iyo nzu. Bunyoni yavuze ko gukota amazu leta ikoreramwo bikorwa n'umushikiranganje w'ikigega ca leta mbe n'uw'ibikorwa vya leta inyuma y'isuzumwa baryakozwe n'umurwi w'abahinga. Bunyoni akaba yaravuze ko iyo nzu goteshejwe n'umukenyezi yabanje guhiganwa n'abandi. Hano rero General Bunyoni yarasavye sentare ko yohamagara abashikiranganje bakose iyo nzu, yongera asaba sentare kuja gusuzuma inzu zose z'abategetsi zikoswe na leta y'u Burundi. Yarababwiye sentare ko izosanga ariko ararenganwa na rirya iyo ngingo yotuma hafatwa n'abategetsi batari bake, no ngaho sentare nta nyishu yoba yaratanze. Ibindi rero byabonetse nuko uru rubanza rwa Bunyoni azi neza ko ataca cera isemwe no kuvuga kugira ngo ico yoba cose yazogende yaravuze. N'abamwagiriza rero bakaba barahagiriye ingorane kubera yarasigura ikintu cose abajijwe, yarasaba ivyemezo muri parike bakabibura. Ikindi gikomeye nuko General Bunyoni rero yagumye yerekana ko ivyo ariko aragirizwa bisangiye n'abategetsi bendi bo hejuru muri leta rero mu nzego z'umutekano mu burongozi bwa CNDD-FDD. Ni kenshi yanegiye aravuga n'amazina y'abandi bategetsi bohamagarwa ku vyo yaba yagirijwe, ariko sentare ntiyigeze iha agaciro ivyo Bunyoni yaba ariko arasaba. Ngo birababaje cane. Vyo mu rubanza rwa Alengiyeme Bunyoni rero na Reverien Ndikuriyo reka tube tubihereje aho tubabwire ko i Buganda hari iganagurwa ry'abasore bariko barahunga intambara yo mu buseruko bwa Kongo. N'imivyimba 3 iri kwirabura cane yaratowe kwa gatatu kwibarabara ry'indwi ryo ku mutumba wa Kaburantwa muri komine ya Buganda mu ntara ya Cibitoke mu baruko bushiburengero bwo Burundi. Abo bishwe rero n'abasode bakaba bari bambaye ubupfukamunwa, bo barishwe n'ugwaruka rwitwaje ibigwanisho no mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu masoko muri ako gace.
ku wa gatandatu mu gitondo niho ibiziga bitatu rero byari biriko birabora cane vyarabumwe n'abarimyi bari bagiye mu mirima kw'ibarabara ry'indwi hafi y'uruzi Rusizi rugabura Uburundi na Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Ibiziga n'abarimyi rero bariko baja mu mirima ku nzira ndende z'indwi hafi y'uruzi Rusizi rugaragaza umupaka na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ivyo biziga vyose rero vyari abagabo vyari bifutse, ivyo bikaba rero bituma bigorana kubimenya. Ubw'amakuru rero twakuye muri ico gice, indongozi zarabujije ko abantu baca muri ico kibanza. Isoko mu gipolisi rivuga ko kw'itegeko rya musitanteri wa komine ya Buganda n'urongoye igipolisi muri iyo komine, imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD zahaye igikorwa co guhamba ivyo biziga ku metero zidashika 100 kuva ku Rusizi. Umwidondoro w'abishwe kumbure bashobora kuba ari n'abarundi bariko barahunga intambara hagati ya M23 na FARDC, ingabo za Kongo n'abafasha bazo harimwo n'abasirikari ba FDNB, ubwo ni ingabo z'igihugu z'u Burundi hamwe n'imbonerakure baba baraguye mu minwe y'umurwi w'abantu bafise ibigwanisho bikekwa ko ari imbonerakure urwaruka rw'umuganga uri ku butegetsi. Nk'uko amasoko yegereye iyo dosiye abivuga, bamaze kuja bukuruzi Rusizi abo basore batatu barafashwe n'izo mbonerakure zica zirabakerera. Itorwa ry'ivyo biziga rero bitatu bikaba yarateye amakenga menshi mu banyagihugu bo muri ako karere basanzwe babayeho mu bwoba budasanzwe. Ndongozi zo mu ntwaro no mu bajejwe umutekano ntibaragira n'ico bashikirije kuri iryo bararyaguye, n'umwidondoro w'abishwe uracarimwo igifungu. Ibihuha rero bikazunguruka ariko nta makuru aratangwa n'ababijejwe. Ikindi kandi kuba imbonerakure zitwaje ibigwanisho ziboneka cane mw'ijoro mu turere turi hafi y'uruzi Rusizi birabandanya gutera ubwoba n'agihugu bo mu Cibitoke hano rubibe n'intara ya Sud Kivu, aho abagwanyi ba M23 babandanya bigarurira ibibanza bitari bike cane. Je muri komine Mabayi aho ni mu ntara ya Cibitoke, musitanteri wa komine yabujije abakobwa n'abagore gukora mu bubari hamwe n'ubunywero. N'ingingo rero yateye impari yafashwe n'ubuyobozi bwa komine ya Mabayi buza abakobwa n'abagore gukora mu bibanza banyweramwo inzoga, bivuga ko ari ku mpamvu z'umutekano. Ingingo rero ikaba yarateye n'imyidogo ikomeye ku mugwi haranira agateka k'abakenyezi. Ubuyobozi bwa komine ya Mabayi mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi bwamenyesheje mu itangazo ryashizwe ahabona kuwa 18 Ruhuhuma 2025 ko abakobwa n'abakenyezi babujijwe gukora mu bibanza by'ubunywero bya komine. Iyo ngingo ikaba yarateye impari hagati y'imigwi iharanira agateka k'abakenyezi n'abategetsi bo ngaho bavuga ko vyashizweho ku mpamvu z'umutekano. Ingingo ikarishe kandi ije gihutihuti kuko muri iryo tangazo ryatewe kw'igikumu na Jane izo mpurira musitanteri wa komine ya Mabayi mu ntara ya Cibitoke yaravuzwe ingingo nyinshi zashizweho kandi zigomba gushirwa mu ngiro ako kanya. Abakobwa n'abakenyezi rero ntibazokwigera bakora mu bubari, abanza by'ubunywero n'ahandi hose yateranirwa mu kunywa muri iyo komine. Abo bari basanzwe bakora ngaho baciye basabwa guhagarika ibikorwa vyabo bidatevye. Ubuyobozi bwa komine rero ukaba buvuga ko burategekaniriza kandi uburyo bushasha kuri bene ivyo bibanza bigategerezwa kugara amasaha y'icenda z'ijoro, mu gihe abakenyezi bategerezwa kuba bavuye ngaho imbere y'isaha 2 z'ijoro, kandi kuvuza imiziki bihagaritswe kuva isaha 1 z'umugoroba haba mu bari canke mu maduka. Iyi ngingo rikaba bivugwa ko iteze impari nuko abakobwa n'abakenyezi batemerewe gusubira gupanga amazu no kuyabamwo bonyene. Ni ingingo rero ngo yafashwe ku mvongo z'umutekano. Mabaye rero mu ntara ya Cibitoke mu karere gahana imbibe na Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo kuva mu ntango z'ukwezi kwa Ruhuma 2025, impunzi zirenga ibihumbi 10 muri ibihumbi 22 z'abakongomani mu Burundi bwakiriye zajabutse uruzi Rusizi zija mu Burundi zihunze ingwano yo hagati y'ingabo za Kongo FARDC n'abacuditse hamwe n'abarwanyi ba M23. Rusizi kaba rero tandukanye Burundi n'ico gihugu nico muri Afrika yo hagati, nk'uko rero vyashikirijwe n'inkuru y'ubuyobozi bwa komine. Iyo ngingo ikaba igamije gukinga amahirwe yo kwinjira kw'abantu bikekwa biciye mu bubari n'ibibanza by'ubunywero, kuko bikekwa ko vyoba inzira zoroshe ku bantu biyumvirwa ko boba ari akaga. Abategetsi bo ngaho rero bakaba babona ko izo ngingo zishobora no kuba ngombwa kugira bakingira umutekano mu bihe impari ziyongereye. Abarinira agateka k'abakenyezi rero bo bariko baridoga cane
abategetsi basigura ko izo ngingo ngo zifise intumbero y'umutekano amashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi ariyamiriza uguhunyangwa kw'ivy'amategeko adusaba nk'uko rero babivuga izo ngingo zikaba zigabanya umwidegemvyo mu bikorwa vyabo no mu kubaho kwabo zigakomera n'uburenganzira bw'abakenyezi kuruta izo ngingo rero zikaba ngo zihana cane umuce umwe w'abanyagihugu aribo bakenyezi bakakwa uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro vyabo baratangaza ko izo ngingo zishobora no gutuma abakenyezi binjira mu bindi bikorwa no kubakumira mu bikorwa bimwe bimwe abashigikiye iyo ngingo rero ngo batahura ico ishobora kuzana umutekano mu karere karimwe impari ariko imirwi rwanira agateka k'abakenyezi ikaba isaba gusubiramwo gushasha iyo ngingo kuko izoshobora gutuma impari zishobora kwiyongera no kuzana ubukene mu bakenyezi aho rero yari muri ikomine Mabayi ni naho duhereje aya makuru twari twabateguriye mbasabe kugira ngo ntimucikwe n'ayandi tuza kubagezaho hari byinshi bigiye bitandukanye muza gukurikira ku mbonesha kure hejuru TV amakuru avugwa mu bisata harimwo politike umutekano agateka kazina muntu ubutungane bivugwa mu kibano mu ntwaro ngingo n'amatangazo bwe n'abene gihugu bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru hamwe n'ayandi makuru menshi tuba twabatorije binyuze mu masoko yacu ivyo byose tubibashitsako kuri imbonesha kure fyonda kuri subscribe nibukoresha YouTube icongereza nibukoresha igifaransa urafyonda handitse s'abonner ucuronka ibiganiro n'amakuru vyacu muri mu bambere mane bahezagire